Haleluya. Amen. Mana ishimwe. Mana ishimwe cyane. Ndanezerewe cyane. Nta byinshi nza kuvuga. Kugira impano ni kimwe, ariko iyi impano uyifise ukayishira ko discipline, impano yawe igera kure. Ngo ubwiza bw'umukobwa ngo bumushyitsa ibwami, ariko ngo discipline yo nituma niyo igena igihe azomarayo. Sinoba ngo ofisi impano gusumba abandi, ndacakambakamba, ariko urukundo nkunda bino bintu ndimwo no gusaba Imana buri munsi kumpa discipline n'umwete, nibyo navuga ngo bingejeje aho ngeze. Tazi icyo ushaka ufite utoye, genda ufise vision kandi ugati ino vision ntegerezwa kuyishikako vyanka vyakunda. Nimwige a partir y'abakuru banyu. Ibanga nabonye mu kugira ururanirwe nukumenya kunezerererwa umugisha w'abandi. Intore ntindi muri 24 heures ikubise 5. Oh wow! Wewe waronse 2000, ça va. Mana uzongira neza, hariho umunsi bizogenda neza. Twoza kubaza amateka Amede ntabwo yatanguye kuri 5 bene data, akubwira ko batanguye bobo niyo YouTube ngira ngo bataramenya yuko ibaho. Bano bantu hari isinde badukuriyemwo. Byo musi mwamede nzomujana ahantu ndamugurira inkoko, urumva? Hari isinde wasituye nanje nshitse njanshikira ahantu horoshe hamaze kurimwa, ndimye bica birakunda, nca ndateragira mbona biremeye, ndasoroma mbona biremeye, n'ubundi ku kazi nejo nzoba ndi ku kazi, naho nzoba ndi ku kazi. Wabona umuntu w'umunyamwete, uwo muntu ntazokorera abanyarucari, uwo muntu azokorera abami. Discipline ufatire yajya nyereka, fatira kuri discipline. Nta mpano mfise, nta mpano mfise. Discipline mfise abantu n'uno munsi tubikorana kandi bavuze bati Amede ziba canziba, nta nabo muzi mwebwe. Ibi bintu vyarishe bagenda byaratwishe, nagira mbere byaratwishe muri umwuga wa sinema. Sinema yimwe gusa igasohoka ukabona vya bindi biraduze ndimwo. We uraza kunzarira kaya ka umva wagaye wamenetse wavunje birupuri, kumbe ni zero. Mu Burundi turaza kuvuga ngo ninde yavumye ngo twokwemeza ko yatwitse sana, ntawe turagera. Dico Entertainment. Entertainment. Ndongera kandi ndavuga ati mwanya kubahwa bitandukanye, journaliste wa Radio Voix d'Espoir Bella Aringaha, nyakubahwa mujeje wa media Dico Entertainment yamaze gushika ngaha kandi ari bari kabitunganya neza. Nyakubahwa bakinyi beza cyane, iteka ridasanzwe nkivuga nkuko twokomera Imana amashi menshi cyane. Burya ikintu twabatumiye ko banashaka ntacyo dufise tubaha, mugabo twabatumiye ko nk'abavyeyi twarondera ko vyinshi na cyane bijanye n'impanuro, kuntu twoca mu birenge vyanyu. Hariyo nk'impanuro bashobora kuba boduha na cyane ko ari nabo banatuvyara. Hakarore nagira nshimire cyane nyakubahwa Sabasi Nkurunziza n'abandi. Jewe ubwa mbere nkitangura guhagarara imbere ya kamera nikuri niwe yampagaritseho. Yampagaritse arambwira ati gira uku nturabe muri kamera. Ndavuga ati rero nabihere gwishimwe n'Imana n'abantu. Rero ikintu cyatushikanye ngaha nico kugira
twumvirize impanuro bashobora kuba boduha mu rugendo turimo. Ndababwira yuko uyu ari umugwi mu bo dukorana ari ngo abo abakinyi beza cyane, turi mu rugendo rwo kugira natwe tugira aho twokwigeza muri filime, turabe yuko dushobora kwevoriwa, turabe ko dushobora kuduga, natwe turabe ko twogira aho tugeze. Turacyari abana batoya, dukeneye impanuro zanyu, tutabafise ntaho twoshika. Akaba ari nayo mpamvu twari twifuje yuko mwoshika ngaha buri wese nk'umushitsi mwashyitse mu badukuriye, mukagira ikintu muduterereye nko mu ijambo, mukavuga ati mwebwe aha mwogenda uku, mwogenda muzitwara uku, hamwe natwe tuzogera dushitse tuvuga ati tubishikanywe ko n'abavyeyi bacu. Reka duhereye kwa nyakubahwa Sabasi Nkurunziza, ca tumuhereza ijambo agire ikintu abashobora kutuyagira, hanyuma haraza gukurikirana bakundana basha. Ubona bicaranye burya mbona yuko nyene bavyumvise kumwe barakurikira, kandi uza kumva afise ikintu avuga araza guhaguruka akivuge. Mwaraheza Imana ishimwe. Imana ishimwe cyane. Okay, ndabaramukije mwese mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Umugisha udasanzwe kubana namwe, n'umugisha udasanzwe kuba hagati muri mwe, atakindi cyatuzanye atari kubana n'inshuti yacu Denis Rwantambara. Rero sinzi ko mpava ndonka byinshi mvuga, ariko bike mu byo novuga, icyambere no gushima, Imana kubwiwe, ni no gushima Imana kuganya. Igituma nshima Imana, turavye iyo twavuye tukaraba urugendo Imana imaze kudufasha kubana natwe, tukaraba aho tugeze, hanyuma tukaraba niyo turiko turaja, turabona yuko dufise impamvu nyinshi zo gushima Imana. Hari umuririmbyi yavuze ngo fise ikimenyetso kirenga kimwe kinyemeza yuko Imana izongirira neza. Nizera neza yuko ico kimenyetso canke ivyo bimenyetso nawe bifise. Rero n'abasineaste canke abafilmeka bahano, ibimenyetso, ikimenyetso kirenga kimwe yuko aho tuva niyo tuja hatandukanye, iyo tuja yuko ari heza, ivyo bimenyetso turabifise. Tugerageje kuraba aho twavuye tukaraba aho tugeze, amashimwe ni menshi, impamvu zo gushima Imana twisanga ari nyinshi. Rero Denis yavuze ati icatumye ndabatumira sikindi, nipfuza yuko mubana na DR Production, hanyuma mukagira n'ijambo mudutekereye, ijambo mutubwiye nk'abakuru bacu, kuko twifuza guhonyoza ikirenge mu canyu. Jewe ndavuga bike mu bigize mu byamfashije. Biri umuntu aguhaye impanuro ashobora kuruta uguhaye amafaranga, kuko hakumuntu yo kwama kurobera ifi yo kwigisha kuyiroba. Rero jewe nka Sabasi Nkurunziza, reka mvuge amajambo make, nizera ko ari go rusenga ndobesha ifi, kandi ugo rusenga ntabwo ruri private, ni rusenga uwari wese ashobora kuronka. Ijambo ry'Imana rivuga ngo kubaha Uhoraho niryo tanguriro ry'ubwenge. Reka nongere ko kano kantu, iyo umenya Imana biguha kwimenya, iyo umenya gukora kw'Imana biguha kumenya n'ivyo yo gukoresha. So shaka guhagara kuri no jambo, twese turi hano Imana yaraduhaye umutahe. Niba ufise ingabire ufise capital, igikenewe ic'Imana igukeneyeko nuko iyo ngabire yawe ikungukira umuryango, ikungukira igihugu, ikungukira ishengero, ikungukira n'abagukikuje. Imana ishimwe. Izi mpano dufise nka za taranto, wa mugani w'itaranto
umwe ahabwa zingahe undi agahabwa zingahe undi agahabwa zingahe. Igikomeye ico mwene gutanga itaranto yashaka, ntiyashaka kuraba uwahawe nyinshi n'uwahawe zike, ahubwo yashaka kuraba umwe wese izo yahawe yazikoresheje gute, kuko Imana ntizokubaza ibintu itaguhaye, izokubaza ivyo nyene ufise werekane n'ingene wabikoresheje. Wowe namba wahawe zibiri sawa, koresha izo zibiri ariko uzikoreshe neza. Uwahawe zitanu nawe nakoresha izo zitanu azikoreshe neza. N'uwahawe imwe ntaje kuyizika nawe ni ayikoreshe neza. Databuja umusa azoza tuzotange raporo nziza. No kuvuga ngo navuze ano majambo, iyo wamenye Imana iguha kumenya nawe niho wimenya, nawe niho umenya uriwe. Hari jambo Amede akunda kuvuga ati filme nihishurirwa kwa kundi babandi bandika ibitabo. Wumva Yohana ngo nari mu kizinga Patimo, hanyuma mbona, amaze kubona aragenda arandika. Natwe dufise uburyo Imana iganira natwe mu kuduha zino sije canke bino bintu bishobora gufasha la société, bishobora gufasha abantu. Ariko kandi il faut faire attention, hari ubwami bubiri, hari ubwami bw'Imana, hari ubwami bwa Satani. Ubwami bwose bufise abantu babwamamariza, bufise abantu babukorera kampanye. Uravye nabi ushobora kwihotruva uri gukora filme ariko zikaba ari filme zikorera kampanye Satani. Ivyo birahari. Niyo mpamvu navuze ngo kumenya Imana biguha kwimenya. Tumenye ko turabakozi b'Imana, turabavuga butumwa. Nubwo tudahagara ushobora kudahagara muri eglise ngo uvuge. Jewe nkunda kuvuga ngo agatuti kanje canke altari yanje ni GN. Aho ushaka gutanga impanuro ndayicisha kuri ya altari, kuri ka gatuti kanje. Nawe urafise agatuti kawe urucisha ko ibikorwa, urucisha kwivuga butumwa. No kuvuga ngo rero igituma dukeneye Imana cyane muri bino bikorwa ni kugira ngo tumenye mbega tuvuga iki mu gihe ikihe. Igihe wumvise ijwi canke kumva yama inspiration ariko araza ntiyafate nk'ibisanzwe. Imana ishobora kuba iriko iravugana nawe ati genda ubwire ubwoko bwanje. Twebwe twari tumaze iminsi turi muri filme yitwa Ingaruka kuri jewe no mu gusozera bayumvije navuze ati ingaruka kuri jewe ni inyandiko canke ivyete nagiye nandikira abantu batandukanye. Hari ugwete nandikiye abashingana n'abapfasoni, hari ugwete nandikiye imisore n'inkumi, hari ugwete nandikiye abantu bahuye n'ingaruka z'ubuzima ubu na buriya bivanye n'ibintu barondereye ubwabo batirondere, ariko ugasanga ariko baba mu buzima bubi bubabaje. Rero aho hose nagerageje kugenda ndatanga impanuro, kandi ndashima Imana mu ntahe dufise nuko ari abantu benshi bagiye bahinduka. Turafise abashingana n'abapfasoni badushingiye intahe batubwira ko filme zabafashije, turafise abasore n'inkumi, turafise n'abandi bahuye na bw'ibya buzima byafashije. None nimwumva ko turi mu kazi k'Imana. Imana ishimwe, turi mu kazi k'Imana. Rero tumenye uwo turiko turakorera, nico turiko turakora, nico turondera. Nongera ko kano kana, iyo umuntu atazi ico ashaka apfa ico atoye. Hano hari amafanta menshi n'amazi. Mu gihe wowe bakubwira ati tukuzanira ifanta yihe pfiyuzanye, oya si pfiyuzanye, ndafise iyo nshaka Vitaro, kandi buze nshobora kuvuga ati bihebe kuko niyo nshaka, si pfiyuzanye. Rero natwe mu buzima si ugupfa ico dutoye, oya menya uhuri. Ndavugana cyane na Denis, niwe visionnaire. Menya uhuri, menya icuri, menya icurondera. Mbega ico kintu uri kurarondera wogishikako gute? Aho rero hakeneye ubwenge bwawe, ariko ubwenge bwawe hazogera ahantu busa naho burangirira, ugakenera ubwenge bw'Imana. Hamwe n'ubwo bwenge bw'Imana rero, Imana ahanini izoguha abantu, izoguha no Amede mwicaranye, izoguha no Sabasi.
hari Imana itazoza ngo mwicarane ngo Deni wumva rero ngo tugira ngo tugire conversation ngo ndakubwire ngo filme yawe ngo amategeko ya filme naya gutegerezwa kubikora gutyo utegerezwa kubikora wahawe abantu abo bantu bahawe rero ni butegerezwa kugira nk'icitegererezo canke kwigirako begere saba impanuro chaque fois ugomba gukora igikorwa ntucigungane egera umwe canke babiri mu bantu wizeye ubabwira ati je mfise igikorwa iki niki jewe sintinya kumuhamagara Amede nkambwira ati Amede ufite ndiko ndakora filime imeze uku nuku natoya amazina ya naya nirihe wumva umengo rirafitinga cane akambwira ngo korire ngiri numva umengo rirafitinga cane nkakubwira okay ino story yanje imeze uku nuku umva nashaka kwitwara gutya akambwira cha nibyo ariko bitwara gutya byo twika kuruta nukuvuga ngo sukuvuga ngo siniyemera ndiyemera ahubwo kwiyemera kwanje menya yuko l'union fait la force inguvu zawe n'inguvu z'undi mu gihe zoterana zitegerezwa kuzana ikintu gikomeye na Amede ntakora wenyene hari ibyo mutazi Amede ntakora wenyene yanditse filme abari kumwe n'abandi bantu bakayidiskitako bagaharira bagahindura ibintu bimwe bikagenda birahindagurika rero nawe Deni Rwantambara n'abandi bose muri hano muri ko muranyumviriza namba muri aba realisateur cyane musanzwe muri abanditsi no kumenya ko filme atari gikorwa c'umuntu umwe namwebwe murakeneye kumenya iyo muva niyo muja ntugende nkuko umenga ugiye gutakaza umwanya wawe oya genda ufise vision kandi ugati ino vision ntegerezwa kuyishikako vyanka vyakunda nimwige a partir y'abakuru banyu nimugire abantu muhanuza abantu mugisha inama hanyuma mvuge kano kana ibanga nabonye mu kugira ururanirwe ni ukumenya kunezerererwa umugisha w'abandi umenye kunezererwa umugisha w'abandi intore ntindi muntu ze muri 24 heures ikubise 5 oh wow wewe waronse 2000 sava manu uzongira neza hariho umunsi bizogenda neza twoza kubaza amateka Amede nabwo atanguye kuri 5 bene data akubwira ko batanguye bobo niyo YouTube ngira ngo bataramenya yuko ibaho bagenda gucuruza amasede je Amede bazwi tuma ndamwuba ndamufata nk'umuntu yasituye umushike abantu mwavuje hano Bujumbura bihave bagora gutahura umushike hari usanga ari ahantu bamaze igihe kinini batarima aho hantu haba hagoye naho ntaharimye haba hagoye Imana ishimwe aho hantu babagoye cyane kugira ngo umuntu arime ave ngaha ashike hajya umuntu yicaye akuye akaramubira hari ugwiri rwinshi hari ibisinde ico bita ibisinde abanyabujumbura nkabyo muzi muzoze ndabaduganira ruguru murabi ibisinde umva mu kugira ukure n'igisinde ukure mu gwiri ungwana intambara rero bano bantu hari ibisinde badukuriyemwo jewe ntanguye muri 2020 urumva nihiga yejo ariko muri 2020 hari umugisha ndiko ndagerako hari umunsi mba numva ati je umunsi Amede nzomujana ahantu ndamugurira inkoko urumva abantu twa ku nkoko nkunda no kumujana nkamujana hari bisinde wasituye nanje nshitse njanshikira ahantu horoshe hamaze kurimwa ndimye bica birakunda nca ndateragira mbona biremeye ndasoroma mbona biremeye n'ubundi ku kazi nejo nzoba ndi ku kazi nahigejo nzoba ndi ku kazi hari abantu bakoze bano bantu dutegerezwa kubigirako bano bantu dutegerezwa kubafata nk'ivyitegererezo ariko bano bantu dutegerezwa kubagira n'abagenzi utegerezwa kubagira abagenzi ku buryo akakubakiye uzomwegera ukamubwira akagufasha rero nako ndavuga ikintu citwa kunezererwa umugisha w'abandi kunezererwa umugisha w'abandi ni hahandi ubona hari umuntu vyemeye vyaciyemwo cane nawe bitaragenda neza ukavuga Mana ndagushimye ku bwanaka namba nakumugejeje hajya naje umunsi umuzohangeza nico gihe Imana iraba ukuntu unezerewe umugisha w'abandi nawe ikazika kugirira neza
rero simvuge byinshi kuko hari n'abandi baza kuvuga, ariko Denis ni umuhungu wanje by'ukuri, twatanguranye muri casting ya 2023, hanyuma atangura gukina muri filme yanje Ingaruka, kandi yahagize ikiganza ciza ku buryo nawe yavuze ati okay, nataka ni thubutu, ngomba nanje ngerageze nkora ivy'iwanje. Harigihe mpora ndamwicarika nkamutuka nkahakwa kumukwega amatwi. Rero hari ivyo ntovugira hano, ariko arazi ko dusanzwe tuganira, ndamugira inama, ndamuhanura, jewe ndahari, kandi si jewe nyene n'abandi barahari, n'abandi barahari. Ukomere, ejo ntiheza, bizogenda neza. Ejo bizogenda neza. Ugwize ubwitonzi, ugwize guca bugufi, ugwize kubana n'Imana. Nakubwiye ngo kumenya Imana bizoguha kwimenya, uzomenya ugukora kwayo, biguhe no kumenya ivyo yo gukoresha. Imana ishimwe. Iyo wamenye ugukora kw'Imana, iguha no kumenya n'ivyo yo gukoresha. Ushobora kumenya yuko ijambo rivuga ngo abazi Imana yabo bazokomera, nibamara gukomera bazokora ivy'ubutware. Ijambo rikavuga ngo nibabona umuntu w'umunyamwete, uwo muntu ntazokorera abanyarucari, uwo muntu azokorera abami. Nico gihe umaze kwime kumbe hari ico Imana ivuga ku banyamwete, kumbe hari umugabane wanje, kumbe nanje singomba kuba nyarucari. Imana ishimwe. Bizoguha kugera kure. Numva nta byinshi novuga, nta rindi banga. Umwe navuze ngo siri ni Yesu. Haleluya. Siri ni Yesu. Rero niwagira uko guca bugufi, ugakomeza ukiga, ugakomeza, uzokomeza utera imbere. Rero ndabakeje bantu mwese muri DR Production, Imana ibahezagire ku bikorwa mudushikiriza, ariko kandi mugwize ubwenge, mugwize kwiga, mugwize guca bugufi, mugwize kubana n'abandi bantu. Hano harimo nk'abandi bakobwa, mugomba kwegera nka Mimi mukamaze ati none siri ni gani? Abakababwira ati siri ni Yesu, ariko vyagenze uku uyi. Imana ishimwe. Yes, hariho ba Jeje Anita, Jedidia n'abandi. Rero mukomere, ariko kandi mwumve ko mutegerezwa kwira bagenzi babandi, namwe musaba impanuro, bakabaha impanuro nziza. Hanyuma tugire vision yo guhindura buno Burundi, tubugire bwiza, abarundi tubagire beza. Hari ingeso tutegerezwa kurandura, tukarandurana n'imizi. Ni bande bazovuga? Hagara kuri ya rutari yawe, nanje mpagare kuri ya rutari yanje, tuvuga ubutumwa bwiza. Imana ibahezagire. Mwakoze cyane kumpa kano kanya no kunyumviriza. Sinovuga vyose, ariko kuko hariho n'abandi baza peut-être kugira ico bashikirije, ariko muri bike mwumve yuko siri ni Yesu. Kumenya Imana bizoguha kwimenya, kumenya gukora kw'Imana bizoguha kumenya n'ivyo yo gukoresha. Imana ibahezagire. Mu gihe Sabasaba yavuze, jewe mba numva nta bintu birenze novuga, kubera mu byubahira guma ari mukuru wanje, naho mu myaka atashobora kuba mukuru wanje. Niso hama rero ku mpanuro yatanze vraiment je l'ajoute rien, ariko sindi niryo. Mugabo habaye ikinyoni kigurutse kitavuze, hari icyo novuga. Nongeye ko kukuntu twese ako kantu twese twako turi novora ngo siri ni Yesu. Ico nico kintu ca mbere. Peut-être hari abatamuzi canke hari abatamwisunga. Mugabo nagenda babwira abatazi Yesu n'abatamwisunga bose, abantu batobora bagatobora neza, bisunga bijya vyiwe nyene. Usanga batanamuvuga, batanamugasanga bisunga kujya kuntu kwiwe. Nico gituma rero kuri twe twagiriye ubuntu ukamenya Imana, twisunze uwo donc umutima Yesu yatuzanyemwo, turatobora. Hanyuma ku bantu b'impano, abanyempano, naganda babwire abantu bose batambutse bakagera kure, bakarinda bapfa washaka tuvuga tuti ni bamutama canke banyakubahwa, bari bafise ibintu bibiri: impano na discipline. Tayari ivyo birakwiye. Peut-être umuntu afise impano kwera aratobora, birazwi, twese turamuhurumbira. Mbwa kenshi bipfira hagati y'adafise discipline.
nagenda nababwize n'ukuri niyo uje ahantu bakakubwira nka uzovamwo mwarabonye aka video ntuze yasohoye witwa Harmonize amubwira ngo ntuzotobora ngo nero ukabona abantu bose bakubwira ko atacuzovamwo nawe wiraba ukabone ko ziri kuragira vraiment atacuzovamwo neca wumira kuri discipline ufatire yagenyere kandi ntusohoke niba waraje muri filme ntucuvamwo fatira kuri discipline nta mpano mfise nta mpano mfise ariko impande ya Deni ni bukebuke nzafuma ndaza ndamuherekeza ndamufatira discipline ndamutwaza ibintu je mfise abantu n'uno munsi tubikorana kandi bavuze bati Ahmed ziba canziba nta nabo muzi mwebwe barahari amuze ati Ahmed ya filme yawe ndarase ntisohoka barahari canemera nibigeze mwamenya nta kintu banakoze kiboneka mugabo discipline yabo yavuze yambwiye ati nkure kuri uwo muntu nintera imbere zotemberana imbere rero ije nk'impanuro notanga je nabonye igushikana ahantu discipline usanzwe ufise impano rero hoho uragenda ukagenda abantu bafite discipline nibo boga inyuma yawe gusa kiraza kongera ko iki Sabasi yavuze ico dacibagiye kandi ndagihoze mugabo ikindi ngomba mvuge cyanyuma nico novuga esprit d'équipe kuba wumva uri bukore wenyene yego pe uzona bikora kandi bizogera hejuru mugandagira ndakubwire ko bidakomeye bijya bintu uriko duga mutavye esprit d'équipe nibikomeye byubatse novuga ko byubatse n'ibinobonobo benshi baravyumva canke ibifurifuru wofata yes ariko iyo uri kumwe n'abandi menya kuri gukoresha amabeto n'amasima akomeye urubaka ugize Imana kikaduga dufate ko sinema ari umunara ugize Imana umunara wawe ukaduga kugera hejuru uzi ko muri 3 4 5 umenye yuko ico kintu cawe naho atari Imana yonyene yagufashije kucubaka naho wozanye mu gije manyura kuko cubatswe n'abantu benshi kandi bakoreneje imitwe hamwe kandi esprit d'équipe simaka ngufate Deni ngo dukorane no esprit d'équipe ni kakantu Sabasi yagowe kamwa kinina ngaho kute mutamwaza jeje anita ngujya negere anede mubaze no nagenda bakarorero kamwe mu minsi yahera turiko turakora filme yitwa Intore Ntindi mu ntanga abantu bavuga ngo bana bivuze film tarasohoka ko mimina mwirukaye mime isara sinayikugiye yose imbere yuko ndayisohora numva mimi avuze ngo wow ndavuga nta nzotobora nico gihe Sabasi yonshigire ntahe Intore Ntindi abakinyi bose babanza filme zanje zose imbere y'indwi babanza ko bafise script bakambira ati Ahmed aha hantu no iyo niyo bita esprit d'équipe Sabasi arafise ibintu byinshi yasihinduye muri ijya filme Intore Ntindi arambwira ati Ahmed akantu ntiyambwiye ko kadakunda mugabo yarambwiye ko mpamvu nizi akantu ndabona atari sawa ngo hano sobanurira ukuntu uko akahindura utwo turi mutuwa twavumishije filme utwo yahindura abantu muri kumwe rero na Deni nagira ndabahanura namwe bw'akantu mwagirako mwigirako niko gahora gafasha Sabasi niko gahora gafasha baba Mimi aya ujya mu tipe yitwa Feba n'umumeme hari ukuntu kaje kantu kawe kuza kuntumira nako kuntumira yaranyandikiye arambwira ati ndagukeneye sawa nabura umwanya wa mbere arambwira ati ndakurindira ngira saba amafaranga muri iki gihe nikeneye ko nta muntu yo kwirukako bagusanga aho amafaranga asha yansa ibihumbi jana ndamuha 2 nimva nyine ntabwo gupanga uburyo nza kumwaki nza numva rikambwira ngo rikana twarabonanye arambwira okay we ko tamwe mfise reka umuderera hatu jani yo giye ngere ndakubwira ibyo mubavugumye nza numva rikambwira ngo agomba kuntumira sinzi ko numva ko kana ni bako nuguha agaciro ikintu cyawe mu buryo buciye bugufi rero ibyatunze bano bantu wewe ubabanza kuguha doko ugira icyubahiro utanafise buga nawe ucuca bugufi gusumba uko we yaciye bugufi ibi bintu byarishe bagenda byaratwishe nagira mbere byaratwishe muri uyu mwuga wa sinema
sinema yimwe gusa igasohoka ukabona bya bindi biraduze ndimwo we uraza kunzanira kaya ka umva wagaye wamenetse wavunje urupuri kumbe ni zero. Ane mu Burundi turaza kuvuga ngo ninde yavumye ngo twokwemeza ko yatwitse sana ntawe turagera kugara rero atacurigezako nico kintu kizokwica wewe muri ibintu wose. Amazi yabateye intege ngo mwatoboye ni fresh yego mukananira baciye intege mumbabarire turi hasi mwemere dukamba kambe hasi ko muri byo twakoze bizoboneka hariya hejuru twe twibereye hasi bavuga bati uriya ni naka tayari baza batuvumishije natwe baza batudugije natwe tutidugije nuko Imana ibahezagire agafana murabona kagira gahere kandi numvise kararyoshe murakoze. Imana ishimwe cyane duhe Imana icyubahiro cyane. Hama je ku mazina yitwa Bukebuke Liberal, nkaba ndi umufatanyabikorwa wa Denis Rwantambara mu byerekanye n'amasanamu. Turafadikanyije cyane, ntabwo nkina muri film ariko turafashanya mu by'amasanamu n'amashusho muri rusange. Rero nkabasanzwe ndi n'umuririmbyi umugabo gusa ntabigize umwuga. Kuri icyo rero ndashimiye cyane uyu munsi cyane ko Denis Rwantambara yaguteguye akadukoraniza hamwe, agasaba twebwe dufashanya mu bikorwa, agafashanya n'abamukurira abamutanguriye imbere muri uno mwuga wiwe. Sinshatse kumara umwanya ariko nshatse kuvuga nti Imana ikujya imbere kandi ndaguteye intege uzotera imbere cyane mu izina rya Yesu. Murakoze cyane. Sinashimwe amajanje amazina yanje ni Eloi Ange, sanzwe ndi umwe mu bakinyi bakina muri DR Production. Yego nkongera nkanandika iyo bibaye ngombwa. Yego nta byinshi novuga numva ngo ni ivyo. Yego murakoze. Yesu nashimwe. Hama je ku mazina yanje nitwa Nduwayezu Yvette. Iwacu sanzwe mvuka Igitega. Je ku bisanzwe kuva nkiri muto narifuza gukina filime, muga navyifuza ndi ruguru. Maze kumanuka ndahaba ino mu gisagara nkaguma nyene ndaba kuntu abandi bakina, nanje nkipfuza kubona ko nanje noje imbere ya kamera, nkumva yene kumenga no bishobora. Umutima umukambira ntavyo woshobora, ubundi ukambira ati uragenda ugerageza. Ico gihe kugira ninjiye mu vya filme ndakorera mu isoko, candaja kuri Facebook cyabona umuntu yanditse Mungu yitwa Eric aba aha mu Kinama, ti abantu bifuza kuja gukina filme mundondera kuri nimero. Ndamurondera, maze kumurondera ngenda kina nko mu filme umuzi w'umusaraba ya Samina nakinye mugana narakajini nivyo nahereyeko arasira kumpa harindi nakinye yene basira kumpiyorore nyene muga ndumva kumenga si wanje ntayo shoboye. Hama nibwo nagenda gukina filme yari yanditswe n'uyu, hama catumenyana n'uyu Denis wari yaje gukina caduhurirayo, aranyitegereza aravuga ati wewe ndabona kumenga impano urayifise, ati ndagutumiye uzoze kunkinira muri filme yanje. Candaza
niko yaciye ampa gukina muri iryo shari ry'urukundo ndizere ko hari abayibonye ntangura gukina rero filime muri ubwo buryo hama ikindi nacyo ndashimiye cyane Deni kuba mpagaze ngaha ndabimushimiye cyane nyakubahwa King Sabasi sinari bwamubone bamimimi hajya n'abandi benshi ngaha ntabona arinzi naho ndabona nyene mu sinema no mu bindi bintu nyene ku marezo sose nuko ndagushimiye cyane umpuje n'abantu nyene nifuza kubona cyane Sabasi ndamukunda cyane nta gikorwa kiwe na kimwe ntigera nkurikirana nk'irya filime Intore Ntindi yaranyigishije cyane kubera je nakuriye mu buzima bubi bugoye kurya nyene irya filime ndayiravye kuva mu ntango gushika n'ubu ndacyayikurikirana ibintu bimwe bimwe n'ibintu vyagiye birambako irya filime yarafashije cyane uko mwabivuze mwaduteye intege muza mudusengera nakwe kugira ngo turabe yuko hari aho twokwigeza nta byinshi novuga ndashimiye cyane Imana yo mu ijuru yo yaduhuje nkaba ndababonye Imana ibampezagire cyane Amen. Yesu nashimwe nanje ku mazina nitwa Shimimana Beatrice nanje nyene nkaba ndi umwe nyene bakima filime nyene naye ndanezerewe cyane kuri uyu munsi ndanezerewe cyane no kuri kuko nkuko Iveta bivuze naje hariho benshi nifuza kubona ariko kuri uyu munsi nkaba ndababonye nababona nyene mu mafilime atandukanye baba bariko barakina ariko uyu munsi Deni nyene akaba yateguye uno munsi kugira ngo duhwanire hano kugira ngo tubonane ndanezerewe cyane kuba mbonye bamwe nyene nifuza kubonesha amaso yanje amaso mu yandi ni ibyishimo bidasanzwe hanyuma nyene ndanezerewe no kuri hama Yesu aduhana umugisha mwarahezagiwe cyane Yesu nashimwe ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu Kristo ku mazina nitwa Manishimwe Eli ku mazina nitwa Manishimwe Eli nkaba nsanzwe ndi umwe mu bakinyi ba mwene data canke w'umushefu wacu Deni Gwantambara ukuntu twamenyanye twari tuzinanye mu byiyumviro uko dusanzwe twataye uruzogi hamwe ariko mu kwinjira muri sinema ntabwo biba byoroshye kubera ko biba bigoye gutorana rero nararavye jewe naricaye ahantu ndiyumvira ndavuga none ko mfise impano yanjye nzoyigaragaza gute urashobora kuba ufise impano ariko ukayipfana kubera yuko ntawe ufise uyisohorera bariko barantwenga yego hama rero nawumva ndabikunze gose ariko nkayigaho aho nanjye noshikiriza icyumviro canje nkayiga nkahabura ariko sinzi ukuntu ubwenge bwaturunye buraja ku murongo ndiyumvira aho ndi buce sanga Deni ndamuzi maze kuba no mumenya nagerageje ukuntu norondera nimero yiwe ndarondeza nimero yiwe ndayirose murundi nkimwandikira ubonye yaciye asubiza rero ahubwo numva mumfasha tukamukomera amashi ndamwidondora ndamubwira ikingenza hanyuma arambwira ati uzoze tubonane tuvugane naraje turabonana turavugana yanyakiriye nk'umwana wiwe nanjye ndamufata nk'umubyeyi wanje rero turaganira novuga yuko
kumenyana nawe byambereye umugisha, maze kunguka abagenzi benshi, maze kuronka abankuriye benshi. Rero novuga ati Imana imuhezagire, ndizera ko ninaguma kumwe nawe, ndizera ko ninaguma hafi yiwe nzogera kure. Abari ngaha bose harimo abonze, harimo nabo ntazi, ariko benshi nuko tuba dusanzwe tubazi mu byumviro. Ndakunda umutama Amede Manirakiza, ndarishize ku Manirakiza ko ariko ndarizi cyane. Ndakunda ikiyago ciwe, ndakunda iyo ariko arakina filime, ndakunda iyo ariko aragira ikiganiro runaka, ndumviriza ikiganiro ciwe cyose nkakimara. Ndakunda Mimi Mihaye, ni umwe mu baduha impanuro nyinshi cyane. Ndakunda kandi na Sabasi, reka namwebwe mwese muri nganda bakunda cyane. Novuga yuko rero mwakoze kuza kutugendera no kwitaba kugira ngo tumenyane, kugira ngo muduhanure. Imana ibahezagire. Amen. Twakiri mama Sitari nawe agira akajamba. Yesu ashimwe. Amen. Yesu ashimwe kandi. Amen. Nanje ndashima Imana kuri uno munsi. Ku mazina banyita Manirakiza Jacqueline. Hanyuma narize ibyo gukina amareresi, bavuze yuko babyigisha hajya kuri Saint Michel, hacigisha Libert na Fanny. Ndagenda ndavyiga kubera byari ibintu nkunda cyane. Hanyuma baca bantazeraho mama Star, sinzi ico bari kuye. Dico Entertainment.